Ikaze mwese muriko mukurikirana iki kiganiro. Uno musi tubashikiriza uko urugendo shure umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye aherutse kugira mu gihugu ca Bénin, aho yaragiye kwirabira uko umugambi w'igihugu ujanye no gufungurira abana ku mashure, ico bise cantine scolaire mu rurimi mvamahanga, utunganijwe muri ico gihugu, maze Uburundi buwufatireko akarorero mu bijanye no guteza imbere no gutsimbataza umugambi w'igihugu wo gufungurira abana ku mashure mu gihugu c'u Burundi. Muri urwo rugendo, Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye akaba yari yagiye aherekejwe n'abashikiranganji batatu ba leta y'u Burundi, aribo Dr François Habyarimana ajejwe inyigisho n'ubushakashatsi, Dr Yagize Rurema ajejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, na Dr Tade Ndikumana ajejwe amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida. Uwundi mu banyakubahwa yari yifadikanije n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu muri urwo rugendo n'uwuserukira ishirahamwe mpuzamakungu PAM, Dr Tal Hussein. Urwo rugendo yarutanguye kuwa 9 arurangiza kuwa 14 Ruheshi uno mwaka. Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye ashitse muri ico gihugu yakiriwe n'umushikiranganji wa leta ya Bénin ajejwe iterambere no gukurikirana ibikorwa vya leta, Nyakubahwa Abdoulaye Biyo Cane. Abo banyenicubahiro bakaba baciye bitaba inama ihuza ivyo bihugu bibiri, aho baciye ku mayange uko umugambi wo gufungurira abana ku mashuri utunganijwe mu gihugu ca Bénin. Igihugu ca Bénin kikaba mu mwaka w'2015 cashira muri uwo mugambi umuriyaridi w'amafaranga y'amasefa, bakaba bari bageze ku miliyaridi 60 mu mwaka w'2020. Muri kino gihe bakaba bafungurira ibice 51% vy'abana, bakaba bafise ihangiro ko mu mwaka w'2023 abana bose boshikirwa n'uwo mugambi. Nk'uko babisiguriye Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye, gushira uburyo bwinshi muri uwo mugambi wo gufungurira abana ku mashure nukugira ngo batsimbataze rya sano riri hagati yo gufungurira abana ku mashure no kugwiza umwimbu. Ahejeje iyo nama yahuje intumwa z'u Burundi na Bénin, Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yaciye yitaba inama yari itunganijwe na PAM. Muri iyo nama ishirahamwe PAM Burundi n'ishirahamwe PAM Bénin bakaba barerekanye ibimaze kurangurwa n'intambwe umugambi wo gufungurira abana ku mashure ugezeko mu bihugu vyo mu kwari bibiri. Mu rugendo yagize ku mashure mato mato ya Bénin, Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yari yaherekejwe n'abo bashikiranganje batatu ba leta y'u Burundi, umushikiranganje w'igihugu ca Bénin ajejwe inyigisho, uhagarariye ishirahamwe PAM ku rwego rw'akarere ka Afrika yo hagati n'uburengero, abaserukira PAM mu bihugu vya Bénin n'u Burundi, n'abandi bategetsi batandukanye b'igihugu ca Bénin. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi yishikiye kuri ayo mashuri atandukanye kuraba uko ishirwa mu ngiro ry'umugambi wo gufungurira abana ku mashure ritunganijwe. Muri make akaba yasanze ko hambavu y'uburyo leta na PAM bashiramwo, agatererano abenegihugu ba Bénin bashiramo gafise uruhara runini mw'ishirwa mu ngiro ry'uwo mugambi no kugira utsimbatare. Vyongeye amashuri ubwayo yarijukiye bimwe biboneka umugambi wo kurima mu matongo y'ishure, ivyo bimbuye bigaca vyunganira uburyo bwa leta, PAM n'abenegihugu. Kw'ishure Guro Soji, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarashinze ibuye rya mbere ry'umushinge w'inzu y'uburiro kuri iryo shure, yongera aratanguza ibikorwa vyo gusiga inyubakwa z'iryo shure riri muri komine ze, intara ya Atlantique. Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye aragaruka ku ruhara rw'abenegihugu mw'ishirwa mu ngiro ry'uwo mugambi wo gufungurira abana muri Bénin. Urugendo ishirahamwe OPEDAD mu Burundi rifashijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu PAM ryadufashe mu mugongo kugira ngo dushobore kugira urugendo shuri, na cane cane ku bijanye n'umugambi wo kugaburira abana ku mashure. Murazi yuko nsanzwe ndi umuhetsi uwo mugambi ngaha mu Burundi. Twaragendeye amashure y'intango asanzwe
arangura uwo mugambi wo kugaburira abana. Twasanze hariya rero n'umugambi abenegihugu bafashe mu ntoki, iruhande y'uko leta ya Bénin n'ishiramwe pamu abenegihugu nabo bawugize uwiwabo. Muhava muvuga muti gute? Abenegihugu baregeranya ku byo bimbuye bagatwara ku mashure aho abana babo biga kugira ngo bashobore kugaburira abana basabikanye. Hamwe n'ivyo rero abenegihugu ni nabo babakinjikira ivyo byo kurya. N'umugambi utsimbataye cyane kuko abantu bose muri ico gihugu bawugize uwabo. Tumaze kugendera ayo mashure y'intango, kabaye n'akaryo keza ko gutanguza umushinge ku ishure ry'intango rimwe muri ayo mashure twashize twubatse, aho uburiro bw'abana bazohora barira ahantu hiyaguye. Twarashimiye abayobozi baho ndetse n'igihugu ca Bénin kubona baratwizeye ko dushobora gutanguza umushinge w'ubwo buriro. Muri urwo rugendo intumwa z'u Burundi zaragendeye kandi ikigo c'Isongayi mu gisagara ca Porto Novo, ikigo c'akarorero muri Bénin eka mbere no muri Afrika kinywanisha uburimyi, ubworozi n'ibidukikije. Ikigo kigwiza umwimbu kikongera kikawuhingura kugira bawugurishe mu gihugu canke hanze y'igihugu ufise akanovera n'agaciro, maze amahera y'agaciro yinjire mu gihugu ca Bénin. Mutambukanyi w'umukuru w'igihugu aragaruka ku kamaro ko kugendera ico kigo ca Songayi n'ivyo bahigiye. Urugendo twagize rwabaye ingirakamaro kuba twajanye bose, twaje kugendera mu gisagara ca Porto Novo ahitwa Songayi. N'ahantu hateye igomwe gose, hari umugambi wo kunywanisha uburimyi, kukingira ibidukikije ndetse n'ubworozi, aho usanga nta kintu na kimwe gipfa ubusa. Narya amazi twege dusesa, arya amazi ava mu tuzu twa sugumwe bobo barayahingura hamwe bayakoresha. Amafi borora mu mazi y'imvura, amazi yose barayegeranya ugasanga arafise akamaro. Izo ntumwa zaragendeye kandi ikiyaya kinini ca Uweme gifise uburinganire bungana na hegitari 70,000, aho amakoperative n'ayandi mashirahamwe arima igiterwa c'umuceri. Kikaba ari ikiyaya kigira kabiri muri Afrika mu bwaguke no kwimbuka inyuma y'ikiyaya ca Nil kiri mu Misiri. Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye aragaruka ku kuntu yasanze amakoperative akorera muri ico kiyaya yitunganije n'ukuntu akorana n'ishirahamwe PAM. Twarashoboye kugendera amakoperative atandukanye. Twagendeye koperative ikorera mu kiyaya ca OM. Iyo koperative irarima umuceri mwinshi cyane kandi irimira hamwe, bakimburira hamwe, bakawusekurira hamwe. Ishirahamwe mpuzamakungu PAM naryo rica rishobora kubashorera kugira ngo bagaburire abana ibiguriwe muri ico gihugu. Twasanze rero hariho ryasano ry'umugambi wo kugaburira abana n'umugambi wo kugwiza umwimbu. Murazi yuko aha mu Burundi tuvuga tuti umunwa wose ugire ico ufungura n'umufuko ugire amafaranga. Uwo mugambi wo kugaburira abana ku mashure ucutuma n'abenegihugu baronka amikoro, na cane cane ko bumvise umugambi wo kurimira hamwe. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu aragaruka kandi muri rusangi kuvyo buri mushikiranganje bagendanye yungukiye muri urwo rugendo ku neza y'ugwaruka rw'u Burundi eka mbere n'abarundi muri rusangi. Urwo rugendo twagize twari kumwe
n'abashikiranganje batatu, harimo umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi, umushikiranganje w'amagara y'abantu, ndetse tutibagiye n'umushikiranganje w'amashure n'ubushakashatsi. Ku bantu bose rero twari kumwe, baba bashikiranganje ndetse natwebwe nyene, twarahuriye ubumenyi butandukanye umwe wese mu gisata ajejwe. Mwumvise nk'ico gisata ca Songayi hari uburimyi n'ubworozi, ibidukikije nabyo nyene bidasigaye inyuma. Ku gisata c'amagara y'abantu barahingura ivyo kurya birimwo vyangombwa vyo kubaka umubiri. Ese abarundi natwe twokumva umugambi, twebwe twasanze turanjanjwe ku vyiza Imana yaduhaye. Murazi ko Uburundi bwacu buri mwiswa. Iswa ni ngirakamaro mu magara y'abantu, ariko bobo barafata udukoko tumeze nk'ibihori bakadusya, bagaca bashira hamwe n'uwo muceri, bagaca babitekera neza kugira ngo abana babiriye bagire ubuzima bumeze neza. Abarundi rero hamwe twokura kwa karorero ngaho, ya ndoto yacu, ca cifuzo cuko amashure yose yoshobora kugaburirwa, togishikako twakuye akaroro keza, abene gihugu bakumva ko ari umugambi wabo. Umuvyeyi yarungitse umwana ku ishure akumva ko ashobora kumutekerera ibyo ashobora kurira ku ishure, agasangira n'abarya abana batagira amikoro. Muri urwo rugendo Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yarabonanye na mugenzi we w'igihugu ca Bénin, Nyenicubahiro Claudine Talon, bakaba hanini baganiriye ukuntu bokomeza imigenderanire hagati ya Fondation Claudine Talon na Fondation Umugiraneza, na cane cane guteza imbere amagara y'abakenyezi. Kabaye rero n'akaryo keza ko guhura n'umuvukanyi wacu, twashoboye kuganira n'umutambukanyi wa Nyenicubahiro arongoye igihugu ca Bénin, Nyenicubahiro Claudine Talon. Twaravuganye ku bijanye n'ivyo basanzwe barangura nk'umuhetsi wa kantine scolaire ngaha mu Burundi. Twashoboye kungukira vyinshi, twashoboye kungukira vyinshi no kubijanye vya fondation yiwe mu kuvuza abakenyezi bagendana za ndwara zo mu kigo. Twashoboye rero no kunga ubumwe hagati y'amafondation abiri, Fondation Claudine Talon na Fondation Umugiraneza. Twumvikanye ko tugiye gufashanya, umwe wese ico ashoboye yunganire uwundi, na cane cane kubijanye n'amagara y'abakenyezi. Umutambukanyi wa Nyenicubahiro arakengurukira abafashije kugira urwo rugendo shure rushoboke, nkishira hamwe PAME, leta y'u Burundi n'igihugu ca Bénin. Aho hose rero urwo rugendo muri make rwabaye ngirakamaro kuri twebwe, kuba twajanye ndetse n'abari bahari nk'abo bo mu mashiramwe mpuzamakungu ajejwe byo gufungurira abantu, kubera nabo nyene bagiye barabona ivyo muri Bénin bakora mugangaha mu Burundi usanga bidakorwa. Nakaryo keza rero nitwamara kubishira hamwe, bamwe wese ivyo bahakuye tugaca tubishira mu ngiro, bizotuma bikomeza wa mugambi wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, umunwa wose uronke ico ufungura n'umufuko uronke ico ushira ku mufuko. Rero turashimiye cyane leta y'u Burundi, turashimiye na leta ya Bénin yo yatworohereje kugira ngo tugire urugendo shuri, kandi ntweka no gushimira n'ishamwe PAMU yadufashe mu mugongo. Nino ngaho dusozerereye, mugira amahoro ahiwanyu.